Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uno musi tugiye kugaruka ku buzima bwa Dubai, tumenye mbega ko tubona abantu benshi biruka gukorayo ubuzima bwaho bumeze gute, mbega ubuzi bakora n'ubuzi bumeze gute, canke hoho imishahara yaho imeze gute, kuko hari benshi aha mu karere kacu ka East Africa, mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania n'ahandi, wumva mfatira akarorero ngaho iwacu mu Burundi, usanga umuntu aciye muri company canke agatwarwa n'umuntu bazinanye, yagenda akava ngaho mu Burundi bamubwiye ko azohembwa 2 millions ku kwezi, mugabo yashika hariya agasanga vyarahindutse, agasanga siko bimeze, agasanga ahembwa amahera make, ndetse mbere washaka ugasanga kira kwezi hariho n'amahera babakata, kandi deja n'umushahara wabo wari na muto. Ivyo byose turabigaruka ko mbega babakata ngahe, mbega ho amahera akatwa hose, kuko hari amakampani amwe atayakata. Ivyo byose baba bakwiye kubimenya. Hanyuma turagaruka kandi ku buzi buriyo, n'ubuhe buzi kanini bakunda gukora, kuko hari ubuzi batatubwira kandi buriyo. Hama tuza kuza no ku impanuro umuntu yotekerera abantu bipfuza kuja Dubai, baba baciye mu makampani canke abagiye bajanywe nabi wabo. Aha nagomba manze ngaruke gato ku kintu cyo kuja Dubai. Kanini iyo umuntu agiye Dubai aciye muri company, ego ubu leta irikira vyorosha canke sinzi ko ari kuvyorosha, n'abatari kugira ngo ajye amakampani nayo ashikirwe, mugabo ni vyiza, vyose ni vyiza, ariko ikibazo ni kimwe, nuko na company nazo nyene abantu bagiye hariya zitabanaye zibakurikirana, bari bakwiye gusiga bandikiraniye ati umuntu azokorera amahera naye, namba atayakoreye company zikabibazwa, kugira ngo uwo muntu donc ivyo arigiye kurondera abishikeko, kuko birababaje kubona umuntu yova ngaho yaciye muri company, muri izo societe, ndiho ndavuga izo societe zo mu Burundi ngaho zitwara abantu Dubai, yashika hariya agasanga amahera azokorera ni make cyane, ndaza kubaho uburorero, agasanga amahera azokorera ni make cyane, hama ndetse ugasanga n'ubuzima hariya buramugoye, bamwe bakipfuza no kugaruka mu Burundi. Ivyo ndamaze kuvyumva, ndamaze kuronka intaye nyinshi zaba bimbwira. Reka rero tudatevye dutangure tuvugane ku by'ubuzima hariya, ku vy'umuntu ategerezwa kumenya mu kugenda Dubai, kuko hariho benshi bahirukira ugasanga yarafise nk'akazi kamuhemba nka 600 canke 700,000, ariko akiyumvira kuja Dubai ngo hari amahera menshi, ariko atabizi. Reka uno musi ndabibabwire, nzokora ikindi kiganiro mu nyuma n'iki benshi bagishima bakavuga ati ni vyiza, reka tubanaye tubaha ibiganiro, tuzobikora kuko amakuru akwiye turayafise. Duhere ku mushahara rero. Muri make Dubai, imbere yuko umuntu ajayo, ni vyiza ko amanza kuvugana n'uwo muntu amufashije kugenda, canke niyo societe yo mu Burundi, amahera azohembwa nangahe kwisaha muri Dubai, kuko bahembwa kwisaha, ntabwo bahembwa ku kwezi, usivye ntuhembwa. Nuko akamenya kwisaha nangahe. Aho nagerageje kubaza henshi muri barya bagenda barungitswe n'amakampani, apana barya bigenga, kuko hariho n'abagenda bigenga, muri barya b'amakampani henshi bakorera ama dirhams 5, ni 5 dirhams. 5 dirhams ubu mu Marundi ashobora kuba yegereza ibihumbi 80-90. Ego oya, habwo ibihumbi 8 canke 9. Ego nivyo, kuko 50 bakorera ku musi niyo aza kugwa mu bihumbi 80 canke 90. Donc 5 dirhams bakorera ku isaha ahura na nk'ibihumbi 8 canke 9 mu Marundi, ni ukuvuga ayo n'amafaranga yo ku isaha. Mugabo rero hari abantu benshi bagiye Dubai basanga bakorera musi yayo mahera, kandi ayo ma dirhams 5 niyo benshi bakorera. Mugabo hari abagenda baciye mu makampani canke bajanywe n'abantu, ugasanga bakorera ari musi yayo, ugasanga vy'ukuri amahera bakorera ni make, ugasanga ni nkane. Bashikayo kandi ugasanga iyo company hariya muri make Dubai hari ibinyegezwa vyinshi, hariyo ibintu vy'abakomisiyonere birenze urugero. Umuntu yakujanye bakuriye amahera ngaho, hanyuma washika hariya ugasanga iyo company uzokorera amadirhams 4 n'ibice, gutyo ugaca uba obligé yo gukora ama heures supplémentaires canke se overtime. Wakora overtime ugasanga uzoshitsa 2,200-3,000. Reka dufatire ku mushahara standard 1,200 niyo benshi usanga baronka ku kwezi, abandi 3. Rero iyo uronka nk'igihumbi ni ukuvuga ayo ucukuramwo ayo gufungura narabajije hariya nsanga umuntu ashobora gufungura ama dirhams hagati y'amajana 205 n'amajana 3
ku kwezi vy'ukuri aya aragukwiye iyo uri muri company kuko ufise aho uryama barabaha aho guteka ibifungurwa vy'ukuri ntibizimvye hariya birazimbutse ugereranije donc amafaranga yaho arafise valeur. Umuntu rero ari hariya yakoreye 1200 akuyemwo amajana 3 yo gufungura asigaranye amajana 9. Muri amajana 9 hariyo amakampani bimwe navuga vy'abakomisiyonere, hariyo amakampani usanga akata abantu amahera, ugasanga umuntu rero babandanya bamukata amahera ku kwezi mu kiringo c'amezi 6 bakababwira ngo amahera ngo nayamayidi. Naragerageje gutohoza nsanga kampani zibikora ni zimwe rero vyobaye vyiza iyo izo kampani zobaye zizwi namba ari societe yo mu Burundi canke yahehe ijana abantu ikagenda yababwiye ati mwebwe ku kwezi muzohora mukorera ya kandi nta nikingoro bazobakatamwo. Ivyo vyobafasha cane kuko jewe no musi nzi abantu burorero butari buke haro mbere nabagarutse mu Burundi ndabazi. Ego hari abaje uno musi itariki murabona uno musi itariki 13 ni itariki 19. Ego itariki 19 uno musi ndababwiza ukuri hari abantu batashe bageze mu za Entebbe bariko baraza mu Burundi kubera bashitse hariya bikanka vyaranse vy'ukuri amakampani bakoramo basanga na amakampani nyene atameze neza, ubuzima buragora burabananira, hama bagira ibintu vy'ama overstay kubera ko kampani zitabariye amahera zategezwa kubarihira baba oblige yo gusubira inyuma. Rero ngane ko ndavuga ku kintu cy'umushahara, umushahara ni vyiza ko umuntu ava mu Burundi azi amahera azokorera mu yahariya akamenya ku isaha nayo ku kwezi kuko bakora du lundi au samedi, bakora kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu, hama ku munsi bakora amasaha 10. Rero iyo ukoze amasaha 10 ukabukorera 5 ku isaha, iyo ukorera 5 ku isaha urumva ku munsi ucukorera 50 ni nk'ibihumbi 80 canke 85 vy'amarundi gutyo. Ego nuko rero ariko benshi bava mu Burundi bababwiye ngo uzokorera 2 millions ngo ku kwezi. Umuntu rero yumva 2 millions yarafise akazi akorera 600,000 akagata ngo agiye ngo ahantu hari amasumiro, ariko akibagira ama dépenses n'ibindi vyose nivyo bibazo bashobora guhurirayo navyo hariya. Ego nuko rero ikindi kandi ama company ahemba anene nusu kwisaha nukuvuga ayo arenga ko hari abakomisiyonere bayarya barayabarira vy'ukuri. Rero ibi vyose vyari ibintu vyategezwa gutunganywa neza kugira ngo abagihera ntibidoge ngo bashikaho bakidoga ugasanga ubuzima burabananiye bagasanga aya mafaranga bari biteze barayabuze ugasanga ni bibazo. Ku vy'ubuzima bwa Dubai nakivuze ko ntabwo ubuzima buzimvye cyane, amajana 2 amajana 3 aragukwira ku kwezi, urafungura neza nta kibazo kabisa, nta kibazo c'ibifungurwa hari bafise. Ubuzima bakorayo kenshi hari ubuzi bwa painting, ni burya buzi bwo gusiga amazu, murabona ko kenshi abagenda hari ababagiye mu bintu vya construction. Ego rero ugasanga abantu benshi nabayede bajya twita mu Congereza construction helpers. Rero hariho n'ubundi buzi bwa painting, gusiga amarangi, ndetse hariho n'ubundi buzi bwo gusasa amakaro, ariko ubuzi kenshi ababukora kenshi n'ababigenga kuko barahemba neza. Aba Dubai bigenga nibo bakorera amahera menshi gusumba abaciye mu makampani. Mugabo naho nyene kandi biragoye kuko namba uri muri company bakaguhemba 5 dirhams par heure, hama ugasanga undi muntu nawe yigenga akorera 12 maximum 15. Urumva ntabwo hariyo difference nini ya ego nivyo difference iriyo, mugabo ntabwo iba ari nini ya cyane. Hama ubundi buzi akandi kazi nakavuze na kikiede, hariyo nakazi ko gukora mu mahinguriro, ariko kenshi abiwacu n'aya masosiyete abajana ngira nta buzi ni bakimaze kumva bakora mu bintu vy'amahinguriro hariya. Mugo ubwo buzi nabwo buriyo, hariyo n'ubuzi bwo gukora mu supermarket, guhagarara ku mashini ugakora udukorwa dusanzwe, hariho ubuzi bwo gukubura, ubuzi bwo gukoropa, ubuzi bwo koza amamodoka n'ubundi. Rero ubuzi bwo gukorwa hariya ni bwinshi, nico gituma umuntu agiyeyo aba kwiye kumenya akazi azokora, mbega nzokora akazi akahe, akagenda akazi neza, niho vyomufasha. Kuko nk'ubu numvise abagiye gukora kuri chantier nshasha, vy'ukuri ugiye kuri chantier nshasha izuba riragutonora ya haba hari izuba rimwe basha sinzi kabisa. Murazi ko bire bihugu vy'abarabu vyinshi n'ubugaragwa, hari izuba rimwe asha sinzi kabisa, riragukubita hamwe uheba ukagira. Rero benshi ico gihe nk'umuntu agiye kuri chantier nshasha yahora nk'akarorero yibera ngaho mu Burundi akaba yabaruguru ibujumbura nuko hashushe na bukebuke, yabaruguru ahantu hakanye agiye ibibazo bikomeye. Ego hama rero tubandanye tuje kuri ibi vy'amahera bakatwa buri kwezi.
nabivuze ko hari amahera company hariya ishobora kugukata mugo n'abakomisiyoneri hari amafaranga menshi usanga bakata abantu turuwasa ayo mahera ntabwo ntituramenya neza yaja kuko si hose bayakata, hari amakampani amwe batayakata. Ukiyumvira none ko amakampani amwe ayakata ayandi ntayakate, amafaranga vy'ukuri aja muri leta, sayaja muri leta vy'ukuri. Ndetse n'ikindi hariho n'ikindi c'aba abantu baba bariko bararondera kuja Dubai barengaho mu Burundi ugasanga bariko barabaka 7 million 8 million, ukibaza amahera nayo ibiki, wababaza bo bakabigira ibanga mugabo ukuri bo bakuzi. Muri make je nagerageje gutohoza amakampani hariya yakamahera atandukanye, mugabo amahera numvise kenshi benshi abo nagerageje kubaza bari hariya b'abagenzi twahurije ko abantu nagerageje gukontakita ni benshi cyane, bambwiye ko amahera ya visa ni 1500 dirhams mu marundi aba 2 million 800, ayo niyo mahera yakwa. Yego mu makuru nagerageje kurondera baka izo 2000 nka 2 million 900 maximum 3 million, ariko 3 million ashobora kudashika 1500 dirhams nta 3 million ashika. Ayo niyo mahera baka kugira ngo bakuronderere visa, ntandi mahera namake usabwa ucusigara ukati tike ndege, hama yasigaye yose naho na makomission yabo babigufashije muri aya masosiyete atwara abantu n'ibindi. Nuko niyo mahera baka, hanyuma ibisigaye navyo shitse hariya abo makampani yazarakata abantu amahera buri kwezi vy'ukuri ntabwo naratohoje nasanze bikorwa n'amakampani amwe, kandi ayo makampani vy'ukuri birumvikana ko amafaranga hari abantu bayarya. Amakomisiyo ararenze, ubusuma burarenze, abantu baribwa mu buryo butandukanye, ndetse nkuko nabibabwiye hariho nabo nzi bagarutse. Abo bagarutse rero vyagenze gute? Abo ariko baragaruka ingene vyagenze nukuvuga baragiye hariya bamwe baciye ku bantu, hariho n'abajanywe ni company, sini interested cyane kubabaza company yabajanye yariyo. Hanyuma bamaze gushika hariya bashikira mu ga company karaho baragakoramwo, uwo muntu agateba kubahemba, bavango bitura igipolisi kuko hariya vy'ukuri nta muntu akurenganya, igipolisi kiragutunganiriza, bitura igipolisi atangura arabahemba nabi akarenza k'imisi myinshi, kandi bahembwa 1200 agaca kuramwo 300 ya ngo ya ID. Amahera nabibabwiye ko atari amakampani yose yakatako, si yose kabisa, amabara y'abakata mu nyuma hama nawe bakuramwa ayo kurya ugasanga basigaranye 500 600, nukuvuga amarundi acaba nk'ibihumbi 900 umuriyoni gutyo. Nabo bakaraba urazi umuntu kugira ngo aje Dubai, murabona vy'ukuri amafaranga aragoye, gusanga bagurisha ituntu ugasanga bafasha amadeni ahantu, ugasanga ni kibazo rero, bica bituma rero badashobora kubandanya babaho nkuko bashaka canke se gushika ku ndoto zabo izo bipfuza, kugeza aho baza gusaba muri company tinyamara rero ati muriko muraduhemba nabi, ni murabe mutwongera amahera. Company rero yahavuye igira ikibazo na leta hariya irugagwa, bamaze kuyugara babakozi bayo babwira ati mwebwe rero mutegereza gusubira iwanyu. Bamwe nta mafaranga bafise yo gusubira muhira kuko bore bamaze nk'amezi nk'atanu. Ego bibananira uko rero, bamwe baca bahitamo ko baragumayo babe bararondera ubuzima, abandi nabo batashe bagarutse. Rero mu kurangiza ntatevye nk'impanuro, ni vyiza ko iyo umuntu agomba kuja Dubai namba ca muri amashira hamwe yobanza kubaza neza nuko andikirana bakandikiranira iki naco kumbure leta yogikorerako, ntihabe gusa donc gufavoriza ajya ama societe atwara abantu, ahubwo banabakurikirane bamenye ati mbega bari hariya abariyo babayeho gute, kuko barafise connection hariya, bamenye ati nta muntu ariko aragira ikibazo, bariko barahembwa neza, nta ngorane nimwe bariko baragira. Ivyo vyofasha cyane rero. Vyosaba ko umuntu yagomba kujayo aca muri company naho nye bakandikiranira kugira ngo ntibazomwigarame mu nyuma, kuko ibintu turabizi biragoye. Hari abantu batandukanye bagiye bagira ibibazo baciye mu company, canke uciye ku muntu naho ugaca ku muntu wizeye, apana uwuzi gusa, umuntu umwizigirwa, kuko hariho n'abantu bahemukira abandi akaba yakujanye ugasanga ugize ibibazo. Ubwo burorero nabwo turabufise. Rero uciye ku muntu w'incuti zanyu wizeye byofasha, kuko wewe araguha amakuru akwiye azogufasha. Ego nuko hama ikindi naco gisabwa gikomeye cyane nukugenda uzi neza amahera uzokorera ku kwezi ingana mu mahera hariya, ukayakonvertisa mu marundi, ukumviriza ingana zobangana, kugira ngo ntuzoshike hariya wongere kwicuza ngo iyo nkamenya nkabura nigumira mu gihugu, ukaza kwifuza kuyora wamaze gusesa, kandi uri hariya iyo wakoresheje amahera menshi mu kugenda ugarutse naho birakugora. Kandi nuko hama ikindi gikomeye ni vyiza ko nizo company zikata abantu amahera
surtout nk'iyo umuntu yaciye muri societe kanaka ngaho mu bihugu vyacu, ni vyiza vy'ukuri ko uwo muntu agenda azi neza akazi azokora akariko, kandi akagenda azi neza n'amahera azohembwa, namba ari amadirihamu 5, namba ari 6, namba ari 4 akagenda bizi, kugira ngo agende afise amakuru yose, ntazoshike hariya yongere kwishyuza ati iyo nkamenya. Twabonye abantu benshi bashika hariya bakarira, ubuzima bukabananira, izuba ryabishe kubera bagiye atama information bazi, bagiye bumva ngo Dubai ngo ni mu muji, ntibamenye ko aba bantu bakora ikiyede ubu mu muji barahubatse. Ugiye ku kiyede umenya kushikira kure hariya ku mipaka ya za Oman hariya kure gose kabisa. Ntabwo rero mugiye mu gisagara, mugiye ku kazi kandi katanoroshe washaka kuzuba vy'ukuri nyaryo rikwije vyangombwa kabisa. Nuko rero birasaba ko ibi bintu abantu babimenya kugira ngo ntibaze bagwe mu mazi mu ruzi bagwita ikiziba, bagende bazi ivyo bagiye gukora. Yego nivyo amafaranga ariyo ugeranije n'ubuzima tubayemwo ariyo, mugabo ntibitege ibitangaza, bagende bazi ivyo bagiyemwo. Murakoze cyane, hanyuma nobasaba ko mugira subscribe ndetse mugire na share kugira ngo ama video abandanya ashikira n'abandi benshi, hama tuzobandanye tubonera n'ibindi bizokurikira hamwe. Murakoze cyane, ibihe vyiza muhezagirwe.